twashitse ko muri aya mayinga 6 bikuru bikuru nibi. Muri komine ya Bururi twateguye ibinogo 6 nibyo tumaze gutegura, vyavuyemwo ibisigarira by'abishwe 1460. Abo bavuye muri Muzenga wa Rwankona, aha turi Imugozi Gisuru ya kabiri, aho benshi bita ku Irohero, Kazirami Hunda ku Ruzi Siguvyaye, Kiganda muri Gasanda hamwe no ku Munini. Mvuge kantu gatoya kuri Siguvyaye, Kazirami Hunda. Ikinogo kininiya Buramatari yagiye kukiraba, inzego z'umutekano baragiye kukiraba. Ico kinogo twagitoye tumaze iyinga dufurura hirya no hino, hanyuma hirya y'ejo igitangaro kiraba, haba abantu babiri baciye ku ruzi babanza abakozi ba severe n'abakomiseri bati murondera iki? Bati turondera ibinogo byoba byaratawemwo abishwe mu 72. Abagabo babiri baca bavuga bati duhe uyu mupanga dutize ikirato kandi ntumudukurikire twe twikuhironderera. Bakubise isuka kabiri baca babona amagufa. Ejo Buramatari yaragiye kubatembera, yarabonye ko atari kinogo gisanzwe, mu gifaransa vyiza twocita tranche, ikinogo kirekire. Ico kinogo kirekire nico twatoyemwo impuzu zimwe zimwe z'abana biga ngaha kw'ishure ya Kiremba, École Normale de Kiremba Sud. Muri komine Vyanda tumaze gukura mu binogo abishwe 66. Twatoye Igitsiro, Inyamitore n'Imishiha muri Gihinga. Abaturukino aya mazina barayazi. Muri komine Songa umugwi severe umaze gufurura ikinogo kimwe cavuyemo ibisigarira by'abishwe 276. Abo batowe Irukoma ahitwa Muheka. Muri komine Matana tumaze kuhatora ibinogo 2 vyavuyemwo ibisigarira by'abishwe 309. Abo bavuye ahitwa Gitando n'ahitwa Butezi. Muri komine ya Rutovu umugwi severe umaze kuhatora ibisigarira by'abishwe 493. Batowe muri Muzenga ya Rutovu, Mutangaro, Munyinya ahitwa Kagimbu na Muhweza. Muri komine ya Mugamba hamaze gutorwa ibinogo 2 vyavuyemo ibisigarira by'abishwe 403. Abo bavuye mu Vyuya n'impota. Ivyo bitigiri byose tubiteranije uno munsi bivyara 2790. Tutibagiye banyakubahwa abatawe mu nzuzi no mu mashamba bagasangukirayo. Iyo tuvuze iby'inzuzi, iyo tuvuze amashamba, n'amakuru duhabwa n'abarundi batandukanye bava mu miryango yose, bava mu bwoko bwose, kuko hani Bururi twaragize ibakwe ridasanzwe. Turaronka abasoda bari ku kazi k'igihugu
bakatubwira bati jewe narakoze kandi nari ku kazi k'igihugu. Twaravuganye na ba musitanteri ba kera bakatubwira bati jewe ibyo nakoze byose nabikoze nkurikije amategeko y'igihugu. Abapfakazi batubwira byinshi, imfubyi zitubwira byinshi, abacamanza ba kera bubahutse kubwira severe ibyo bazi, n'abandi banyagihugu n'abacitse ku icumu. Ariko icyo tubona kandi twiyumvira nk'umugwi severe nuko hashobora kuba hakiri ibinogo byinshi tutararonka abatinyuka kubirangira umugwi. Iruhande y'ibyo binogo twateguye, mu byo tumaze gutohoza ngira ndabisubiremo ko birahambaye, havugwa ko abantu benshi batawe mu nzuzi Jiji, Murembwe na Siguvyaye, abandi bagasangukira mu mashamba. Mu bantu bahitanwe n'ubwicanyi muri ino ntara harimo abakuze bava mu mice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu. Ariko kandi igiteye ubwoba kandi kibabaje cane, n'abana bishwe bakuwe mu mashuri y'intango, bakuwe mu mashuri y'intango, aho n'amashuri mato mato, école primaire. Izo nkuru dufise zemezwa n'abantu benshi, twazikuye i Matana, twogira zikura imutangaro muri Rutovu. N'abandi benshi bishwe biga mu mashuri yisumbuye. Akarorero katwegereye ngaha naka ka École Normale de Kiremba Sud. Akamaramaza kabaye mu ishuri rero nderabigisha ya Kiremba, aho abanyeshuri barenga 100 bagandaguwe bakuwe mu ndaro kandi batanzwe n'abari bajejwe kubakingira.